umuntu wese ari ku munzani ukwizera kwiwe kugegwe nimwibuke Shadurake Meshake Bedenego bubahuhoraho ukwizera kwabo kwagerewe mwitanure rya kumuriro. Mana turagushimiye turaguciriye bugufi mukunzi mwiza wewe wamuri kutwitwararika imisi yose ntacyo twari tumaze kuba twavyutse uyu munsi turi bazima ariko wabikunze Mana tugira bazima ni wakira amashimwe n'icubahiro. Uyu munsi n'umunsi twibuka abacu batuvuyemwo kandi nabo nyene aho barubagirire neza Mana ubaha imbabazi kuko ari ugira ikigongwe. Natwe Mana aba bakunzi ba TV Burundi tugiye kuganira urabana natwe ibyo dukora byose ubihezagire bibemwe amaboko yawe yose. Urakoze turagushimiye ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Yes, bakunzi ba King TV Burundi, bakunzi b'umusesanguzi, bakunzi ba Arsilaki, bakunzi ba Passepartout, bakunzi ba Passy Class, bakunzi ba entertainment yose muri rusangi. Mumeze gute? Mumeze bon, jemeze fresh kabisa. Uno musi rero natewe iteka na Mabuja nyakubahwa n'umuririmbyi kazi w'umurundi ariko aririmba gospel. Nabemereye yuko ya King TV Burundi tutegezwa gushikira impano zose tutaravye ngo ni icankiriya, tutegezwa gushikira bose. Uno musi nabazaniye gospel nka Passepartout nk'umusesanguzi nteza gukorera hose nca hose. Yitwa Betty n'umuririmbyi mwiza cyane aririmba gospel. Reka mane ndamuramutse ndamuhe n'ikaze mu bwa ya King TV Burundi. Mabuja turakora mukije cyane. Okay, murakoze cyane Imana ibahezagire kuba mwantemberere ndabashimiye cyane. Umeze neza? Ndashima Imana uko biri kose jembo navyagenze neza. Ndamukiza abakunzi ba King TV Burundi. Abakunzi ba King TV Burundi ndabaramukije cyane kuba mwanyitayeho. Ego n'umwanya tumarana ugende neza. Imbere yuko ndakubaza umwidondoro wawe, kenshi iyo nkoranye n'umuririmbyi wa gospel nkuko iyo nkoranye n'umuririmbyi arimba ibintu mbanza kumusaba kapera, ariko nawe mbanza kugusaba turagize umukama kugira ngo dushobore gukora ikiganiro kimeze neza ndetse urazi kari turinda muri byose. Ndasaba rero dusengere gatoyi kugira ngo ibintu bigende neza. Ego ndashaka gusenga kuko mwanantembereye no ku munsi twibukanya kwigendera Petero Nkurunziza. Uyu munsi sinarimeze neza ariko ndagomba mfatanya hamwe n'isengesho. Ego reka dusenge. Mana turagushimiye turaguciriye bugufi mukunzi mwiza wewe wamuri kutwitwararika imisi yose ntacyo twari tumaze kuba twavyutse uyu munsi turi bazima ariko wabikunze Mana tugira bazima ni wakira amashimwe n'icubahiro. Uyu munsi n'umunsi twibuka abacu batuvuyemwo kandi nabo nyene aho barubagirire neza Mana ubaha imbabazi kuko ari ugira ikigongwe. Natwe Mana aba bakunzi ba TV Burundi tugiye kuganira urabana natwe ibyo dukora byose ubihezagire bibemwe amaboko yawe yose. Urakoze turagushimiye ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane Betty, hari abakunzi ba King TV Burundi n'abakunzi ba muri sangi bifuza kumenya Betty neza. Turahera ku mwidondoro wawe. Amazina yanje nitwa Yangiriye neza Betty. Ariko ntabwo ari amazina ari kuri karanga muntu. Narayahinduye bivanye n'ingene nahindutse. Nkaba ndumuririmbyi w'Imana. Ndakunda Imana, ndakunda kuririmba. Muri make mfite impano nyinshi ariko kuririmbira Imana navyo biza ubwa mbere. Na cyane yuko Imana yatubwiye Bibiri yivuga yuko dutegezwa kwamamaza hose inkuru nziza. Betty umuntu agerageje kukuraba yoshobora kwibaza akabazo. Betty arubatse? Nyimba yubatse no mama w'abana bangahe canki bimeze gute? Ego umbajije ikibazo ciza cyane. Sinubatse ariko naravyigeze. Hama narahuye n'ikibazo mu rugo umugabo turavana.
turavana kuko nagiye kurongorwa n'umuyisilamu nabona umengana ibintu vyoroshe ariko biragira binaniye bivanye n'ukungene tudahuje idini kuko jewe narakunda kuririmbira Imana cyane ariko we ntabwo yabikunda kandi numva umenga kuheba kuririmbira Imana ntibiza kunyorohera mpitamwo kuvana n'umugabo ni Betty amaze kubana n'umugabo bikanka yuko babandanya babana agahitamo kwahukana yafashe icemezo nyabaki mbega Betty azosubira kubaka mbega Betty yahagarikiye hanyene nta bindi byo kongera kubaka mu buzima bwiwe buriya Imana niyo imenya umuntu ngene bigenda niyo ishobora gupanga gahunda k'umuntu je mu bisanzwe bivanye cambere narakunda umugabo cyane nkamwubaha ariko sinashobora kumwubaha kurusha Imana ariko umugabo naramukunda pe ku buryo numva umengano mubwira ko yondeka naho yoguma n'umuyisilamu nanje nkakandika nkaririmbira Imana twogumana ariko ntiyabikunze ko tugumana kandi ntiyabikunze ko mbandanya ndirimbira Imana hama ikibazo mbajije cyo gusubira kubaka ndi umuntu nambaye umubiri ariko muno mwanya oya ngira mbanze nkorera Imana hama nayizomenye ibibereye ego na cyane abakunzi ba King TV Burundi Betty no muririmbyi mwiza cyane afise indirimbo nyinshi ku rubuga rwiye rwa YouTube murandika Betty yangiriye neza Betty yangiriye neza mucabona indirimbo ziwe arafise indirimbo yitwa Korera Imana afise indirimbo yitwa Abisirayeli arafise n'indirimbo yitwa Umunzani tukiraho nyene akapera kuri Umunzani umuntu wese ari ku munzani ukwizera kwiwe kugegwe nimwibuke Shadurake Meshake Bedenego bahuhoraho ukwizera kwabo kwagerewe mwitanure rya kumuriro umuntu wese ari ku munzani ukwizera kwiwe kugegwe umuntu wese ari ku munzani ukwizera kwiwe kugegwe haleluya urakoze cyane gose Betty watanguye muziki ryari watanguye kuririmbira Imana neza ryari sindamara igihe kirekire ndabimazemo nk'amezi abiri mbega Betty afise impano yo kuririmba yonyene canke arasanzwe afise n'ibindi ategura gukora impano afise ni nyinshi ndafise n'impano zo gukina amafilme amakarashika amakomedi afise impano nyinshi ariko iyo nkunda cyane iyo nshaka guteza imbere cyane niyo kuririmbira Imana cyane ko igikorwa cyo kuririmba ari ciza kuko Imana niyo ugomba gusenga neza buriya kugira ubanze wumvigwe neza ubanza kuririmba kugira ngo ijuru ribanze ryogoroke nico gituma nabanje kuririmba kugira ngo nugurure izindi mpano zose ugerageje kumviriza hari abantu benshi bafata gospel bakavuga yuko iyo umuntu ari kayiririmba ko ari kugira ngo amenyekane uko nyene bisanzwe mugabo akaba n'abandi bavuga ati ni nko kwigisha ijambo ry'Imana mu bindi Betty abifata nkiki kuririmba gospel kubwiwe abifata nkiki je kuririmba gospel si ukuvuga ngo menyekane ariko ndagomba Imana bari imenyekana cyane ko imbere yuko ushaka kumenyekana ubanza kumenyekanisha Imana kuko igihe Yesu yagiye Yerusalemu yagiye yicaye ku ndogoba hama bamusasira ibitenge ariko bamaze kumusasira ibitenge Yesu burya siwe yabihonyoyeko ya ndogoba niyo yahonyoye ku bitenge kubera Yesu yarayicayeko rero iyo uri kurakorera Imana urareka Imana ikakwicarako hama nawe ugaca wicarana n'abakomeye na cyane kidukura mu mukungu ikatwicarikana n'abahambaye Betty aha mu Burundi dufise abaririmbyi benshi baririmba gospel Betty arafise umuririmbyi akunda ngaha mu baririmbyi baririmba gospel myimba hari ninde amukundira iki umbajije ikibazo baraba bashavura bamwe bavyumva ariko atuka umuntu wese aririmbira Imana je ndamukunda ariko rero hari aho nkunda kurusha abandi nanje bampezagira bariko bararirimba numva neza
bashika nko kuri batanu mu Burundi. Uwa mbere ndakunda Kamikazi je yaranyigishije Kamikazi Sandrine. Hama nkakunda na Sabasi nawe aranyigisha ariko araririmba ndaryoherwa cyane arampezagira. Hama nkongera nkakunda na Fanny Lavine ndamukunda cyane ariko ibintu byose akina biranyigisha cyane ariko rero naramushavuriye naramwandikiye aranka kunyishura. Fanny Lavine naramwandikiye aranka kunyishura kandi narifise ikibazo kindemereye. Ndibuka ko namurukiye message zishika 3 kandi kugira ndonke nimero yiwe vyantwaye igihe ndayirondeza vyarangoye ariko naramwandikiye aranka kunyishura. Numva nyene ndayabaye ariko Sabasi we yaranyishuye nyene ndanamubwira n'ikibazo mfise arampumuriza vraiment Imana imuhezagire. Yego uravuze yuko umwe mu baririmbyi ndetse n'abakinyi ba sinema ukunda ari Fanny Lavine ariko Fanny Lavine akaba yarakugiriye nabi kuko yase kukwishura message wamwandikiye kandi wari ufise ubutumwa ushaka kumushikiriza cyangwa icyo ushaka yuko yo gufasha. Nk'abasesanguzi dushaka ubutumwa bwawe wari ushaka kumwandikira cyangwa kumusaba cyangwa kumubwira ubucice kuri Yakin TV Burundi ndazi buzomushikira byoroshe. Okay, hama Fanny Lavine ndamukunda afite inyigisho nziza ariko arakinika arashika arigisha aba mama arigisha abajene arigisha abantu bose bashobora guhura n'ibibazo ukungene bashaka kuvyihanganira. N'igihe ndamurondera naje nashaka kumubaza ikintu kumutura ikibazo numve ngene yo nyunganira. Hama nashaka kandi yongera nshire no mu bakinyi kuko ndabikunda ibintu nk'ivyo. Hama nyene ndamukunda azorabe nyene yakire ubutumwa bwanje. Ego Fanny Lavine uravyumva yuko uno muririmbyi kazi w'umurundi afise impano nyinshi, afise impano yo gukina sinema, afise impano yo kuririmbira Imana, afise impano nyinshi. Arifuza yuko muganira kandi turize neza yuko ubutumwa buzogushikira kandi uzomwishura neza. Betty ugerageje uri kuraraba music yawe gospel ubona abantu bayakira gute mbega indirimbo zawe wabona ko zibahezagira neza canke ni bya bindi nyene byo kugira? Indirimbo zanje cyane cyane kariho nkitangura ntarabimaramo igihe si ndabibona neza ariko ndabona ko bazakira gose cyane kandi zirabahimbara. Nkona ngenda kugira ama concert burya haje uri kuragira concert urashaka kubona ko indirimbo yawe yakunzwe cyane cyane iyo uri imbere ukabona n'ingene baza kugusanganira. Ego ndabona ko ari sawa barazikunda bimeze neza. Betty kenshi iyo umuntu ariko arakora umuziki adafise uwumufata mu mugongo birakunda kugorana cyane. Mbega Betty arafise umuntu amufata mu mugongo nyimba atawafise uburyo buva hebwo gukora video nka zirya zose video nziza zibereye ijisho kujya kose. Betty bimeze gute kuri we ni giki kimugora? Okay, hama icambere mbanje gushimira Imana kuko ari wo mufasha urenza abandi bose. Jewe no kuvuga ndumuririmbyi nkongera nkadandaza ariko utuntu ndandaza mutuntu duke ariko ndagerageza uko tunyinjirije kose akanyungu ndagatwara mu Mana kuko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo uyu umuntu ashoye mu Mana ntazigera homba. Ndatwara mu Mana simfise umuntu amfasha ariko je ndazi ko Imana imfasha kandi ukungene imfasha no kuri ibikora neza ahubwo nihabwa icubahiro. Amen. Betty ufise indirimbo imaze iminsi mike cyane kuri YouTube kuri ubwa rwa YouTube. Mbega abantu bakwitege kwiki bishasha indirimbo ikurikira izoza ryari izoza yitwa gute nyimba atari banga? Indirimbo ikurikira iraza kuja kuno munsi twibuka Petero Nkurunziza umuvyeyi wacu nyakwigendera. Uno munsi rero niho haza kuja kindirimbo ivuga ngo mu gitondo bukeye saji Betania akiri kure sabona umusukoni arawegera cyane kuko yaranshonje ntiyagira icabona ko atarama babi aca hirya no hino arawuraba Yesu ntiyagira icabona ko ataramaba bimutera agahinda kenshi mu
umutima muri ako kanya Yesu acara uvuma mwene daturi mw'ishengero ry'Imana raba nawe n'ubumeze nk'uwo musukoni kuko atagakiza kari muri wewe uzogereranwa n'amababi y'umusukoni. Hama ndajehewe cyane ku iyo ndirimbo nayisohoye kuno munsi bivanye n'ingene nyakwigendera yagiye atwigishije ijambo ngo mu byo tubamwo duheze neza. Urumva Imana ntizoraba itangurira izoraba iherezo, nico gituma nabakanguriye kubabwira ngo raba uri mw'ishengero ry'Imana kutoba umeze nk'ujya musukoni Yesu yavumye kuko atagakiza kari muri wewe. Kuko urabe kuzorangiza neza bijanye n'ijambo nyakwigendera yasize avuze. Ego iza gusohoka uyu munsi tariki 8. Abakunzi ba King TV Burundi muravyumva uno munsi nyene mugende kuri YouTube yiwe murabe igikorwa gishasha ciwe n'indirimbo nziza cyane. Mabuja tugerageje kumviriza indirimbo zawe zose zirimo amajambo menga arigisha cyane ndetse umuntu ariko arazumviriza agenda aja muri mudu. Mbega Betty mu kwandika indirimbo gospel yifashisha iki? Yifashisha Bibiliya cyane n'amajambo asanzwe ari muri we? Urakunda gusenga cyane? Jewe ndasoma Bibiliya cyane, maze kuba nsoma Bibiliya nkongera nkanasenga cyane. Rero sinzi sifati ikaramu biri muri jewe, nibaza ko ariko Imana yandemye. Birumvikana cyane hari igihe usanga umuntu akunda gusenga. Hajya Betty asengera muri eglise yahe nyimba atari banga? Jewe nsengera muri eglise vivante. Nsengera muri eglise vivante ariko kubera ndumuririmbye ahantu hose bantu mendagenda ahantu hose bantu mendagenda ntaho nimiriwe mvuga ubutumwa, nshaka kuvuga ubutumwa isi yose, nkwiriye ku isi yose, numva umenga no mu Afurika nojayo muri Amerika muri Australia ibihugu byose ngomba kuja kuvuga ubutumwa. Nico gituma ntagira idini hose numva no kwinjira. Ijwi ryawe rimeze neza cyane kandi ryofasha benshi bakunze ba King TV Burundi. Nguma nsaba mugende kumushikira no mwigeme, arafise impano, yandika neza, aririmba neza, arakwiye gushikikirwa kabisa. Kandi indirimbo zawe indirimbo ziwe naho uzumviriza uri mu bibazo ndizeye neza kuza gufashwa. Tugerageza gusozera ikiganiro cacu, ni igiki wose abakunzi ba King TV Burundi n'abakunzi bawe muri rusangi? Ikintu no basaba cyane ndanabinginze mfukamye nukuri ndabasabye bankurikirane cyane kuko indirimbo zanje zirafasha hamwe n'ivyo nubwo nahamagawe n'Imana. Umuntu wese yumvise ibintu vyanje biramuhezagira. Hama nkabasezeranya yuko nzoguma ndabashirira ko ibintu bibanezera kandi bibamara imibabaro barimo. Hama baze barakora n'amasabone menshi kuri YouTube. Banshigikire kubera iyo uri kurashigikira umuntu ariko arakorera Imana nawe Imana iragushigikira. Mabuja tugusabe nkuko waturagije igisabisho tukitangura udusezeza agasabisho hama tuce twisoza. Okay, murakoze. Mana turagushimiye kuba wabanye natwe, niwongere wakira amashimwe n'icubahiro, gumana natwe rero kandi Imana ibiganiro dukoze abantu bose baza kuvyihweza bibagirira akamaro. Data ubigishe ntihagire uza kumva ico umuntu atavuze, ariko wowe ubigishe Mana uzobukoze. Urabana natwe rero n'umunsi ubandanya uturemesha kuko turi no mu kigandaro twibuka nyakwigendera. Amashimwe n'icubahiro bikomeze kuba ivyawe. Amen. Amen. Mabuja Yesu aguhezagire cyane. Yes, bakunzi ba King TV Burundi, bakunzi ba Passepartout, bakunzi b'umusesanguzi, bakunzi ba Pasi Classic, bakunzi ba entertainment yose muri rusangi. Murabona ko twari twabazaniye umuririmbyikazi wa gospel aririmba neza cyane, afise ijwi ryiza cyane. Muje ku rubuga rwa YouTube mumushigikire. Murabizi kataje dutakora King TV Burundi twemeje kubazanira ivyo nyene mwifuza, ivyo nyene mwebwe muwa mukeneye nivyo ntaco ntawe dusiga inyuma, tuzoza kubahereza ibintu bimeze neza. Yari Arsiraki kuri mikozi ya King TV Burundi. Behind camera ni Pasi Classic, mugiraho muba mubawe.